jewe rero umuntu yitwa Neva mubona ndapfa kandi napfa ntimuze mundirire kuko nije nzoba nariyahuye. Reka mbaramutse ndabaha ikaze mwese abanywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya YouTube ya ICTV. Tubashikiriza amakuru abagezweho havugwa muri kano kanya. Tugiye kubashikiriza amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Ibombora mu mugambwe CNDD FDD twababwiye ko inyuma y'amatora ndetse n'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2027 n'amatora asigaje umwaka umwe kugira ayo matora abe. Ayo matora nayo umukuru w'igihugu hakaba hari ukutumvikana mu ndongozi z'umugambwe CNDD FDD. Muri ano makuru turaza kubigaruka ko ariko tuze no kubaho umwihwezo w'umwe mu bicocoro by'umugambwe CNDD FDD akurikiranira hagufi vya politike mu Burundi ndetse no muri uwo mugambwe w'inkona. Turaza kubabwira ico bamwe n'abandi babona inyuma yaho Perezida Ndayishimiye amaze imyaka 5 ku butegetsi, ariko nanone akaba ariko aragwanira gusubira kuba umukuru w'igihugu mu gihe bamwe mu bamwegereye babona ko igihugu yamaze kugita mu manga, ariko nanone bakababona ko gusubirira Perezida Ndayishimiye navyo atari ibintu vyoroshe kubera ko inzego zaramaze gucikamwo imirwi. Hari umugwi uyoboka Perezida Ndayishimiye akona ko nakagwe gatoya ariko karimwo bamwe mu bihangange vyo muri CNDD FDD. Hakaba n'uyundi mugwi ugizwe n'abahoze bagwana muri CNDD FDD bari no muri ubwo butegetsi nyene bavuga ko arabita ko bari mwiragi rya Petero Nkurunziza. Ako kagwe kakaba bivugwa ko bakarongowe na Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Gervais Ndirakobuca, hakiyongera ko n'uyundi mu general akomeye mu nzego z'umutekano mu Burundi. Ivyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru ndetse tuze no kugenda tubica irya nino. Dufise amakuru avugwa mu mbonera kure ngira bari nayo dutangurira ko ni amakuru asa n'ayadasanzwe ku mbonera kure. Hari yapfuye, hari zagiye kugwana muri Kongo, bamwe barabaza bati abana bacu bagiye hehe. Iyo mbonera kure rero ikaba yarasize ubuzima muri Kongo. N'umuryango w'imbonera kure yitwa Manirakiza Isaac wipfuza kumenya ukuri ku rupfu rwiwe ndetse niyo yahambwe. Hakaba ari hakunze kuvugwa amakuru y'abasirikare b'u Burundi bapfira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ntihavugwe imbonera kure nazo nyene zigwa muri izo ntambara. Hakaba rero hari zimwe ziriko ziramenyekana kuko abenshi barapfa, ibiziga bikaborera ku misozi, ndetse ayo makuru akaba akamizwe n'ingoma. Twarigeze kubabwira imbonera kure yamaze abantu mu Burundi yitwa Wiri Habarishize batazira Kanyisha. Ubu akaba twari imbonera kure ziri kugwana muri Wazalendo muri Republika Demokarasi ya Kongo. Akaba yaranihaye ipete rya General de Brigade. Mu bamugenderanira hakaba harimwo imbonera kure yitwa Manirakiza Isaac batazira Blaise. Umuryango ukaba uherutse guhabwa amakuru ko uwabo yapfuye kuwa kabiri uheze acarahambwa mu Cibitoke ca Rugombo. Ahandi bakaba babwirwa ko yatawe muri Republika Demokarasi ya Kongo ngo ntibatahanwa ngo ni ifumbire ya Kongo, nkuko ayo majambo bayababwiwe nkuko nyene tuyavuze. Umuryango ni uri mu gahinda gakomeye cane, ukaba ukeneye kumenya ukuri. Manirakiza Isaac ubundi ni muntu ki? Manirakiza Isaac abiwe bakaba bagereranya ko yari afise imyaka 30, kavuka muri komine Buhiga ni mu ntara ya Karusi. Akaba afise urugo mu Kinama mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura. Aho mu Kinama nyene niho yakoreye ibikorwa vy'imbonera kure. Mu nyuma yagiye mu gihugu ca Kongo aho yarasigaye ari mu bagendanira imbonera kure yigize General de Brigade witwa Wiri Habarishize batazira Kanyisha. Kanyisha kabazwi mu mabi menshi cane yakoreye mu Burundi, mu kwica ndetse no mu kwiba, mu kunyuruza abantu bakabugwa irengero n'ibindi vyinshi. Kanyisha yarapfunzwe kenshi kubera ubusuma, ariko ntiyigeze amara kabiri mu ibohero rya Mpimba kubera ibikorwa akorana n'iperereza. Urupfu rwa Manirakiza Isaac nago rero rwaraje gunyura ibintu. Runo rupfu rurimwo igipfungu cinshi. Urupfu rwamenyeshejwe umuryango w'umuhisi mu ntara ya Karusi. Umuryango wabwiwe ko Manirakiza Isaac batazira Blaise yagwariye mu ntara ya Cibitoke hanyuma arapfa. Haca hatangwa itegeko ryo kumuhamba ubwo nyene
rivuye hejuru. Izindi mbonerakure zivyumvishe zarumiwe cane cane izo bakoranye mu kinama ca Bujumbura. Ntivyumvikana ingene inkuru yatanzwe ikarusi ntiyatangwa ku rugo rw'umuhisi mu kinama. Ntivyumvikana ingene yagwariye mu Cibitoke abiwe ntibabimenyeshwe. Ntivyumvikana ndetse n'ingene yoba yahambwe mu Cibitoke inshuti n'abagenzi batahari. Umwe rero mu mbonerakure yatwandikiye ati hari n'amakuru twagiye turonka avuga ko batigeze bamuzana mu Burundi ahubwo ngo ni ifumbire ya Kongo. Abo nabo bakaba bavuga ko bamuhamvye mu Cibitoke. Umuryango w'umuhisi n'abaryango biwe turasavye basi batwereke imva yiwe tugende tumwunamire twuzuye agahinda kumva uwacu agenda gutyo ntituronke umuco na mukeyi. Iyo mbonerakure ni imwe mu mbonerakure zarikoroje. Iyo mbonerakure Manirakiza bivugwa rero ko yoba yaguye muri Kongo, ariko nanone ibiriko birabera muri Kongo cane cane ku mbonerakure ni nyuma y'inkuru zitandukanye twagiye turabashikiriza. Ariko nanone urupfu rwa Isaac Manirakiza abiwe bakaba batamenyeshejwe iyo yahambwe. Hari imbonerakure zahora kugwana muri Kongo nazo zaciye zitwandikira zidusangiza umuco w'ivyo bazi. Cibitoke niyo eta majoro y'imbonerakure zirungikwa muri Republika Demokarasi ya Kongo. Zino mbonerakure zose zatwandikiye zamenyesheje ko tutotangara canke se tutotangara twumvise ko Manirakiza Isaac batazira Blaise yagwariye mu Cibitoke kandi yaguye mu Cibitoke. Imwe muri izo mbonerakure yanditse ati jewe ndi mbonerakure kandi naragwaniye muri RDC. Nta makuru mfise ku bijanye n'urupfu rwa Blaise ariko ndamuzi ko yari ku rugamba muri Kongo, nta n'ikinyoma kirimwo. Numvise mutangara bavuze ko yagwariye mu Cibitoke. Naciye ntahura ko mutazi uko bipanze. Imbere yo kuja muri Kongo imbonerakure zose zihurira kuri permanence ya CNDD-FDD mu Cibitoke kwibarabara ry'icenda. Ni permanence itaruzura. Aho barashobora kuhamara iminsi imbere yo kujabuka. Aho kandi niho baguma barwarira. Iyo hagize ukomereka ku rugamba bamuzana kuvurizwa ku bitaro bikuru mu Cibitoke. N'ugwaye gusa niho bamuzana. Muraraba neza ko Blaise yagwaye gusa canke ko yarasiwe ku rugamba. Ikindi mwomenya nuko imbonerakure zipfira muri Kongo ari nyinshi cane, ariko hariho itegeko ko kizira kubivuga. Burya imiryango myinshi ntizi ko abana bayo bahonye. Mukunda kuvuga abasoda umunsi mwamenye imbonerakure zahereye Kongo muzumigwa. Kanyisha na Muhumure ngo nibo bagaba imbonerakure ziri muri Republika Demokarasi ya Kongo. Hari yindi imbonerakure yatwandikiye uko uburongozi bw'imbonerakure zarungitswe kugwana muri RDC bwubatse. Akaba yagize ati nabonye mwandika ngo wiri habarishize batazira Kanyisha niwe yigize General de Brigade. Sivyo na gatoya. Kanyisha arongoye brigade y'imbonerakure ziri kugwana muri Kongo. Brigade yiwe irimwo batayo zibiri. Atwara hafi imbonerakure 1400. Iryo pete rya General de Brigade yararihawe n'abamurungitse. Arafise icegera ciwe, arafise n'abatwara amabatayo. Kanyisha atanga raporo kwa Deon Sabimana batazira Muhumure atwara abahumure bo muri CNDD-FDD mu ntara yagutse ya Bujumbura. Narabonye muvuga ko banyurujwe muri Cibitoke muri 2024. Uyo niwe bavugana ibijanye no gutunganya izo mbonerakure zija muri Kongo. Ariko kandi aratanga raporo mu iperereza ry'Igisodi Bujumbura muri JD. Ikindi mwomenya nuko akorana cane n'umuroberi wo muri Kongo bita Yakutumba. Abo bose batanga raporo muri JD mu Burundi. Mukeneye amakuru ya Yakutumba muzombwira. Ariko ikindi no hanura abategetsi b'u Burundi nuko bihenze cane guha ayo mabanga Kanyisha. Hanini Kanyisha n'umusuma gusa nico kimugenza. Wanashima yarigeze gukomereka, yoba yari yatumwe gutabara Bukavu. Niko navyumvise siho nari. Ariko wumvise ivyo avuga, umunsi umwe aziha inkumbi kandi azica abasoda bakomeye b'u Burundi abasoda bakomeye b'u Burundi b'abategetsi. Arigamba ko yishe Bikomagu na Kararuza ngo n'abakomeye ngo mu badede
ntibomunanira. Niyerekwa abantu nka Muzinga ndetse na Mingi abona ko batamwemera kubera ari imbonerakure, muzoba mumbwira ivyiwe. Amagorwa y'imbonerakure muri RDC ari menshi. Izi imbonerakure zose zatwandikiye zivuga ko imbonerakure ziri muri Kongo zigowe cyane, keretse abo bishobokera kwiba bakahatungira. Imbonerakure zivuga ko zidahembwa, zivuga ko zipfa ku bwinshi bikaguma ari ibanga, zivuga ko zidahabwa imyambaro n'ibikoresho bikwiye, zivuga ko ibyo zigenewe vyibwa n'abazitwara. Imbonerakure zatwandikiye zikaba zivuga ko hariho imbonerakure nyinshi zagize amahirwe yo kugaruka mu Burundi, zitemera gusubira muri Kongo kubera amagorwa zaboneyeyo. Ariko rero ngo no gutoroka ngo ntivyama vyoroshe kubera zishobora kuronderwa mu Burundi. Hari nyinshi rero zivuye muri Kongo zigira ko zihunga igihugu kugira ntibazitore. Amakuru kuri izo mbonerakure ziri muri RDC tuzobandanya kuyabashikiriza umunsi ku yundi. Tugaruke mu butegetsi neza indani muri CNDD-FDD ku makuru ahavugwa. Namwe mu makuru avugwa cyane ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, imwe mu nararibonye ndetse akaba n'amasoko yacu agira icavuze imyaka 5 ku butegetsi bwa President Ndayishimiye. Bamwe rero bakaba bavuga ko ari insinzi ku batavuga rumwe na President Ndayishimiye, nk'uko biboneka ko hari ukunyinyurana kudasanzwe muri ivyo bihangange. Inyuma y'imyaka 5 iheze ashikiye ubutegetsi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahimbaje isabukuru y'ikiringo ciwe Igitega, abikoreye mu gikorane carimwo amajambo ya politike. Mu gihe ashimishwa n'ivyo yaciyemwo, arihaya ko yatsinze abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko mu bukene bwugarije abanyagihugu, amajambo yo kwiyerekana ndetse no kwiyemera ko yatsinze ntatuma abantu banyegeza umubabaro barimwo. Inyuma y'imyaka 5 yatiwe mu mabanga yo kurongora igihugu, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahimbaje isabukuru yiwe yo kuja ku butegetsi abicishije mu gikorane c'amasengesho yabaye kuwa 20 Ruheshi ku kibuga c'Ingoma Igitega, umugwa mukuru wa politike w'igihugu c'u Burundi. Ico gikorane catunganijwe mu gihe ibintu vyinshi bikenye, kikaba citabwe n'abantu bake cane. Ibikorwa vyinshi hagati y'imisa n'ubutumwa bwa politike. Uwo munsi watangujwe n'imisa kuri Paroisse Katolika yitiriwe Umweranda François w'Azize canke se François d'Azize yo mu Ngagara, yasomwe na Musenyeri Bonaventure Nahimana, musenyeri mukuru wa diocese ya Gitega. Uwo yavuze ko ari igihe co gushima kubw'iterambere ryashizwe ko mu gihugu, ariko ahamagarira abantu kugira ubumwe, kubabarirana ndetse no kunywana. Igikorwa cose c'abantu gifise aho kigoyagoya, niko yavuze mu nyigisho ziwe, asaba ko hotahurwa amakosa yakozwe mu butegetsi maze akizera ko ejo ari heza. Ati Adoniya Salomo ni insinzi ku batavuga rumwe. Ku kibuga Ingoma, umukuru w'igihugu yavuze ijambo rirerire aho yagereranije imyaka 5 arongoye igihugu n'imyaka 7 ya mbere y'ubwami bwa Dawidi muri Bibiliya yari yuzuyemwo ingorane n'inzitizi. Atavuga amazina, yagarutse ku bantu bamwe avuga ko bashatse kugwanya ubutegetsi kuva mu mwaka wa 2020. Yavuze ati hari uwigeze kuntazira Adoniya akaba yariyimitse ubwiwe, uwundi Salomo yibaza ko yoshobora kunkura, ariko vyose vyagarukiye ku vyifuzo bitagira aho bihinguka. Niko yavuze, aboneka ko yishimiye ko yatsinze abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Ngaha harimwo ikintu gikomeye cyane kubona Perezida Ndayishimiye avuga ko hari uwigeze kumutazira Adoniya ngo yariyimitse ubwiwe. Ibi birasigura ko Perezida Ndayishimiye azi neza ko atatowe, ariko nanone ngo hari uwundi yitwa Salomo yibaza ko ashobora gukura General Neva, ariko ngo vyose vyakurikiye ngo vyagarukiye ku vyifuzo bitagiraho bihinguka. Perezida Ndayishimiye ni kenshi mwamwumvisha avuga ko hari abantu batifuza ubutegetsi bwiwe kandi ko bagomba kumukura
mu gutangura mwatanguye mwumva avuga ati nje napfa ntimuzonderere muzamenye ko nzoba ndizize. Perezida Ndayishimiye arazi ko umwanya n'umwanya bashobora kumukurako kuko hari abantu batamwishimiye habe na gatoya kuva ashitse mu mabanga, narirya bamwagiriza ko hari ibintu bikomeye cyane yoba azi ku by'urupfu rwa Petero Nkurunziza. Bamwe rero mu bashigikiye Petero Nkurunziza bita ko bari mwiragira ryiwe bamuraba ryiza habe na gatoya, kandi nabo nyene ngo hari ico bariko baramutegurira. Perezida Ndayishimiye yarashimiye kandi ho umugambwe CNDD-FDD urambiye ku butegetsi kuva muri 2005 akemeza ko abanyagihugu bose abahutu abatutsi n'abatwa bongeye kuwushigikira mu matora yo kuwa gatanu ruheshi 2025. Ndayishimiye akaba yaraniyamirije amacakubiri yatewe mu Burundi n'abakoroni. Agacerere kuri kujanye n'ingorane n'ubutunzi mu gihe igihugu gihanzwe n'ikibazo gikomeye c'ubutunzi, umukuru w'igihugu ntiyigeze avuga na rimwe izo ngorane: ubukene bw'igitoro, ubukene bw'amafaranga y'agaciro, ubukene bw'isukari ndetse n'ibindi nk'ibinyobwa, nta na kimwe yavuze mu ijambo ryiwe. Abitavye ico gikorane bari abategetsi benshi, abanyagihugu bake. Naho vyari igikorwa c'igihugu, abanyagihugu ntibitabiriye ko bwinshi. Ikibuga c'ingoma carimwo abantu bake, benshi bari abategetsi n'abanywanyi ba CNDD-FDD. Kuba rero abanyagihugu bitavye ari bake vyerekana ko hari ikibazo ku banyagihugu. Ariko nanone mu gihe ibintu bitanu bikuru vyaranze imyaka 5 ya Perezida Ndayishimiye kuva muri 2020 gushika 2025, harimo kwimika vyihuta ndetse yashizwe mu mabanga yo kurongora igihugu inyuma y'urupfu giturumbuka rwa Pierre Nkurunziza imisi mike inyuma y'amatora. Ikigira kabiri kandi n'urugamba rwo kugwanya igiturire 2021, yaratanguje urugamba rwo gutanga inyigisho zo gushira ku murongo abari mu nzego, ariko nta musaruro wavuyemwo. Ikigira gatatu harimo gutunganya ivyo kugwanya ikiza ca COVID-19. Ndayishimiye rero akaba yaremeye ko COVID ihari, asaba ko abantu bitaho ingingo zo kwikingira atandukanye n'uwo yasubiriye, kuko we yavuga ko ataciza ca COVID gihari mu Burundi. Mbere ico gihe akaba yaranavuze ko atavyo kwirinda kuko Imana ari ikingiye Burundi. Ndayishimiye yaremeye ko COVID ihari, asaba abantu ko bitaho ingingo zo kwikingira atandukanye n'uwo yasubiriye. Ariko nanone kigira kane caranze ubutegetsi bwiwe ni ugukaza inguvu ku batavuga rumwe n'ubutegetsi kuva muri 2022 gushika 2024, ihagarikwa ry'abanywanyi ba seneri, gukura ubwigenge ndetse no kwama yagiriza abamugwanya. Kigira gatanu co kutibagirwa mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye ni amatora y'abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine yo muri ruheshi 2025. Niho CNDD-FDD yatahukanye intebe zose mu nama nshinga amateka mu matora benshi bavuga ko atarimwe ubwigenge, naho umukuru w'igihugu avuga ko yatsinze. Abasesanguzi benshi babona ko imyaka 5 amaze ari ku butegetsi yaranzwe n'ukwemera ivyo atari bushire mu ngiro, intwaro y'agahotoro, ubukene budahera, bakabona ko ico kiringo caranzwe no kunanirwa gukomeye kuri Perezida Ndayishimiye. Varisto Batazira, General Neva. Ndabakengurukiye mwese banywanyi bacu mubana natwe kandi mukadukurikira. Ni ngaha dusoreje amakuru bari twabateguriye, ariko nimuze kuja kure, murazi ku mwanya n'umwanya tubandanya kubashikiriza bishasha. Cokora conyene no gufyonda kuri subscribe, maze wamara gufyonda ko twashira ko notification ukabimenya ko dushize ko bishasha. Mwese mukanya duhure mu makuru.